Bakunzi b'ishirahamwe BMBC turongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu. Uyu munsi igihe twariko turatembera ku mashantiye atandukanye ya BMBC twahahuriye n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe BMBC maze tukaba twamusanze ariko arakora ibikorwa bitandukanye. Inyuma y'ivyo bikorwa yashoboye kuduha ikiganiro aho mbere yanatubwiye ko umuntu wese aje gukora muri BMBC aronswa ukumenyerezwa kubereye kugira ngo ashobore kwitwararika amabanga ajejwe. Reka tubahe ikaze mushobore gukurikirana ikiganiro twagiranye nawe. Nagira ndabibarize. Ishiramwe BMBC rirafise abaengineer n'abandi bakozi musanzwe mufatikanije ibikorwa ariko bigenda gute ko ku mashanti atandukanye nko tubibona dusanga muri kubikorwa muko murafasha abandi muri amatafari muri mu guponda beto mu kuyishirako eka mbere n'ibindi bikorwa bitandukanye nkuko tubibona mujije kubikora bishoboka gute mudusigurira? Yego noshaka kubasigurira urumva bwa mbere je sindi muyobozi ushiramwe kubera yuko kugira nyobora abantu sivyo sugira ngo ndabategeke ivyo bakora gusa nagira kandi ndabaje n'imbere mu kubikora kubera yuko munashaka kware nk'umu engineer mukamuha akazi muri societe hamwe wamuha akazi yo batazi ivyo ariko arakora ugasanga umu engineer amara n'imyaka 5 6 ariko akora ibintu makosa kubera yabuze kubera kumbure uyamuhaye akazi atamweretse atamugiye imbere. Iyo rero je ndi kuri chantier nkakora n'abafundi nkakora n'aba engineer baba hari ndabona ubwa mbere ubushobozi bafise niho nshobora kumenya ntinaka tomwizigira muri ibi nibi arafise ubushobozi bunini canke naka arafise faiblesse arafise inguvu nke muri ibi nitwamutuma ibi hageze ngaha tuzorungika naka ivyo bwa agenda bibone naho buri Gitega uri mu Kirundo uri hehe turaza kamana imisi tuko turakorana nimba amatafari nkakora nkirabira ukuntu mwiga marakora rero kwera ndabizi nitwaye kuko nabandi bantu dukorana nabo bimenya kugira ntitumana imyaka 2 n'umu engineer usanga hari ibintu atazi rero kwe n'umuga usanzwe twukora kwa tukunda cyane niyo mbere hari umufundi umu engineer yimenyereye kwishantiye naka ncandi bwaribwa n'uvumengano no fasha kuko twawukuriyemwo gushika umuntu arabumenya nazo bituma dukora ibintu vyiza kubera kuva hasi gushika hejuru abantu bose baramenyerezwa muri BMBC nta mukozi ahari atamenyerezwa naje ndarondera ivyigwa kugira ngo ntunganya neza ibintu kugira ngo ibintu bigende neza. Coba arico gituma ibikorwa BMBC muhabwa sanga ari ibikorwa bimeze neza bigororotse? Kirahambaye gose coye kubera mva nk'uha twe dufise akazi keshi dufise amashanti atari make rero hamwe woreka abantu baguma bikora hari n'igihe usanga dukoresheje nk'umuntu amazi gahimenyereza mwishira hamwe canke tukada n'undi mu engineer abizi mugabo urumva imenge y'inzi mwe nabitaha hamwe tudakorana naho uvuye mindi shira hamwe dufise ibintu twisangije kugira ngo izo system kwe dukoramo akazi kugira ukuntu bisanga ko amazu y'abantu agororoka ukuntu tore ko abantu hafise imbere ku mashantiye ko atabusuma ko ibintu byuma bipanze neza kakaroro gwitwa ko turabetona uravye nabi woshobora ivyuma babishizeho bidakwiye ukaza ubona babetonye batagize surveillance ikomeye ibintu bikasha bibomoka rero turabigira kugira ngo nabujya buntu bwo tuma bingorane turabonye tubukorije ku mwanya wabi iyo turi rero muri equipe kunganirana yatuma ibintu dukora imeze neza ndaza avuga nti aha jya ntagoretse neza hagore neza ubundi akavuga ati tuhakoresha uko rero nico gituma musanga kandi akadukora kubera ko arakazi gakorwa ku mahera menshi mu by'ukuri ntigakwiye gukorwa ego n'umuntu adafise umuntu amunganira vyopfa urumva murano na leta igomba kubaka ishure ry'imiliyoni 100 urabona ko amabiro hana hariya hose abijamwo ama ministere abana bariya kugira bareko yamahera kwejo neza ariko imvire gushaka kuba nkahitaje imiliyoni nka 300 canka 2 canka renga ugaciye umuntu umu engineer umwe nahe babizi ashobora kugira ikibazo akagwara adafise umuntu amunganira ego si bibi mugabo harimo risk nini gusumvya guhatwebwe turangenere 10 bangahe ego urakoze niyo nyinshi no guha twege tukorera hamwe birumvikana ko ivyo dukora bitegeza kuba ari vyiza kuko si ibintu tuzeza ku muntu umwe urakoze.